Angeli wabaye iki? Ndi kubona kandi mu bitekerezo vyanje. vyose wogira ngo biri kukubwira ndagukunda sinokuvanga niyo ndahiro kandi oya sinkirira narakomeretse mfise inkuru mbi umutima wanje ndaririmba mfise igikumbuzi ndagukumbuye jewe ndakurahiye kansali 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 oh kani kansali 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 oh kani umutima wanje ndagukunda ariko sinzi iyo bisofa ndagukunda 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 sinzi ico mpaye kandi urihe ndakubona basirindiriye kumbura oya singishobora kuryama nagusenga nivyo nshobokera ndagukunda kandi oh 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 kandi kansali 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 oh kandi kansali 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 oh kani kansali 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 oh kani
Kansali, 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 oh honey. Salut mes amis, reka nizere ko mwaramutse neza cyangwa mwiriwe neza bivanye aho umuntu wese aherereye. Ku mazina yanje ni Irakoze Cynthia ariko benshi mumenyereye kuri Angeli. Reka nshimire buri umwe wese yafashe akanya agafata umwanya wiwe agaheba biriya na biriya akaraba ino video. Ndamushimire gose kandi nongera ndamwibutsa nimba yayiravye atarakora subscribe kuri channel yacu ya Meja TV, ndabinginze please nciye bugufi gose n'umutima wanje wose ngo mukore sabone. Ndabitse ko mudukunda kandi ndabitse ko mudukurikirana umwanya wari wo wose. Rero byo bari vyiza gose kugira ngo tube hamwe cyangwa ngo turabane hamwe ino video. Uri umwe muri twebwe ushobora kuba ubona ibikorwa byacu tukibipostinga gusa ukaba umuntu wa mbere wo kubibona. Ivyo bintu binuva ko vyonyishimisha gose, ivyo nduva ko vyondyohera kubera ko ndazi ko urankunda nanje ndagukunda kandi gose. Rero ndakwinginze reka umfashe ino video uze kuyiha abandi. Abo bandi uze kuyiha ndakwinginga kandi ngo ubabwire bakore sabone kuri no channel yacu ya Meja TV. Kandi mu byo bakora ndibaze bibagire kudukorera partage, gukora kutwandikira ama comments, kuko comments zanyu ni zakamaro gose kuri twebwe. Hari gihe tuba twashoboye gukora ibintu bitari vyiza mukandika muri comments. Par exemple kuri jura vuga ati Angeli wakoze ibintu bitari vyiza irifoko uhindura, navyo bari vyiza. Ariko ikintu cyambere gose ndiko ndahimiriza, ndiko ndabasaba nk'abafanzi banje, nk'abafanzi bacu ba Meja TV no gukora subscribe kuri Meja TV. Muzo mukoze gose kandi ndabakunda cyane kuko ndazi ko mutwitayeho. Ciao, bisous. Hello guys, nizere ko mumeze neza. Amazina yanje ni Elisa Kwizera ariko umwuga nawo washimye kumera izina rya Mr. Kan. Ati nje ngaha gukora iki? Musanzwe munzi ndumwe mu bagize umugwi Meja TV. Nje ngaha ndabinginga mfukama mwebwe mudukunda, mwe mukunda ibikorwa byacu. Ndabinginze nje ngaha kubasaba subscribe yanyu. Please, wewe umaze kuyikora respect, ndakubaha cyane. Ndakwinginge ubwire mugenzi wawe yo batarayikora adufyondere kuri subscribe. Nawe wese rero utarayikora umaze kuraba iyi video ikakuryohera, ndakwinginze ukore subscribe, comment, share bose kandi bashikirize ubutumwa. Ubabwira ati inguteze imbere aba bana b'igihugu. Turabinginze, ni mwebwe ba boss bacu, ni mwebwe dukorera. Rero turafukamye turabasavye mudukorere subscribe kugira ngo natwe turonke ingufu zo kubandanya dushirako ibikorwa vyiza kandi bibaryohera. Ciao, yari Mr. Kan.